kuri umusuri hejuru umunsi ishirahamwe AFRABU riramutse riza muri zone ya Gatumba kugira ngo rivugane n'abajejwe intwaro kuri uyu mugambi uza witeka umukenyezi kandi bongera guhamagarira abashingantahe kugira ngo borohereze abakenyezi babo mu bikorwa byose bahamagarirwa, haba ibikorwa by'iterambere, haba ibikorwa byo kuja mu nzego zifata ingingo. Uyu mugambi uje hageze kuko hari ingo nyinshi usanga zigira ibibazo kubwo umwe abaseruye icibiro ciwe canke impano yiwe, ko yaba umugore yarafise impano nk'uko umugabo nawe azifise. Iyo umukenyezi agiye mu ntwaro ngo hari ibibazo by'abakenyezi bico bitorerwa inyishu vyihuta, kuko abo bakenyezi nibo baheza bakubahura bagenzi babo mu guserura ingorane bafise. Bivugwa na Hicu Burundi Bienveni arongoye umugambi mupaka shamba letu, bisigura ngo urubibi nigwo murima wacu wishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse AFRABU. Mu nama ryatunganije ku ngo z'akarorero zigishijwe ku kamaro k'ubugabo nyabwo no ku ndongozi zo hasi muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, kuri wa 2025 ntwarante umwaka wa 2021. Umukenyezi iyo amaze kuja mu nzego nawe nyene hari ibibazo by'abakenyezi bice bitorerwa inyishu vyihuta. Ibibazo bivyerekeye abakenyezi ntivyorohe kuko abakenyezi babishikiriza abashingantare, mugabe raborohe gushikiriza abakenyezi bagenzabo. Rero amatati cyane cyane yerekeye mu ngo acitorerwa inyishu n'ingoga, uko umukenyezi aca yisanzura agaserura kimubakiye ku mutima, agaserura intambamye abona mu rugo, agaheza akanavuga n'inyishu ibona yotogwa kugira amatati ari mu rugo gwiwe ahere. Nk'abajeje intwaro benshi turabahimiriza ubwo gushira mu nzego abakenyezi kugira ibibazo by'abakenyezi nabyo nyene bitorerwa inyishu kandi binaserukirwe bihagije. Alexis Yamuremye umukuru w'umutumba Muyange ya mbere arabishimangira, avuga ko iyo mu ntwaro harimo abakenyezi bifasha mu gutatura amatata mwamwe. Haragera igihe abakenyezi bakwitura urubanza bikakuranira ingero ufata ingingo kugira uhanura abo bantu, umukenyezi yashikanye akarero umugabo wiwe. Ariko tumaze kuronkamwo abo bakenyezi bakadufasha gutwara imitumba, ari ibintu bimwe bimwe badufashamo ibintu by'amabanga by'umugore n'umugabo. Cha tubwira umukenyezi wo kuri umukenyezi mugenzi wiwe ingira mu nzu turabi umukenyezi byabaye n'akarorero byo kuva ngo byo guhotera umuntu cyangwa byo gushurashuza umuntu. Naje ndo mukuru mutumba w'umugabo sinobwira ko abamubara mukobwa bamugize ibi, ariko aba bakenyezi yadushobokera cyababwira nawe winjira mu nzu urabi umwana ko buba bamwonoye. Jean-Luc Sabiyumva umwe mu baronse inyigisho za AFRABU agira ati iryo shirahamwe ryankuye habi. Twebwe abashingantahe tuzi ko twebwe dushoboye umukenyezi mu rugo atacari ico ari ukutika, kumesa, koza ivyombo no kutarenga urugo. Ku mwanya wose uja gutahira we wasohotse umenya kuja kumusanga. Ariko uko twagiye turigishwa twarabonye ko umukenyezi afise ijambo nawe mu rugo, musenyera ku mugozi umwe nk'uko bisanzwe, noneho ari n'umufasha kuko amaze kuba umufasha igari ko umufashanya byose. Ku ntumbero y'ishirahamwe je mu ntango muri kahise umugore nta jambo yagira mu rugo wanje, ntabwo yarakwiye kumenya amafaranga yagiye abiriko, ntabwo yarakeneye kumenya imigambi yagiye ikuntu bayitunganya, ahubwo yarakeneye kubona nkora. Eka Nagakiza Dibwa ntahakana akamaro k'inyigisho za AFRABU, ngo yahungukiye vyinshi kuko kera ntaco yahereza amaboko mu bikorwa vyo mu rugo, vyose vyabazwa umukenyezi wiwe. Ubu jewe ubu ndacuye ubu ndakubura urugo mbonye yuko urugo ruracafuye, ndafata umunsi nkuza ndakubura. Rero icaje kuvyemeza neza umugore aragwara, reka rero agware mu nyuma umuryango wiwe uramuta, nta numwe kumwegera. None ngire gute ko ari madame niyemeje ko ari umufasha yaje kumfasha, none
birononekaye aragwaye ubu yarwaye imyaka 2 navuze gute ibi bikorwa ngenda guhamagara ndi azi kubifasha inyigisho twamaze kumva ndamutererana cyangwa ndamurunguki wabo ndamwirukane kinibishoboka. Niko biza Rusiya umwe mu batware bo mu Kinyinya ya mbere muri zone Gatumba arashima inyigisho za AFRABU agasaba nyabo nako bo kwagura imihora maze bagashika ku mitumba yose y'igihugu. Akarusho ni kanini cyane kandi AFRABU irafasha gose nk'abashinga ntahe babano tugenda turahimiriza kugira baje mu nzego nabo zifata ingingo bagenda bajijuka AFRABU nayo yaje igira kabijya. Twasaba rero yuko AFRABU yo kura igashika ku mitumba canke ikadukarihiriza izindi nyigisho tukaza turi benshi kugira umukenyezi ntazarahura n'izindi ntambamye bikaba nkako kuko nk'umufasoni Ndikumana Claire amaze kuronka izo nyigisho ngo yahavuye agirisha iyumviro cyo kuja mu ntwaro. Inyigisho zo muri AFRABU zatugiriye akamaro kuko zaje hageze muri zone Gatumba twarabadandaza bato baja bukimbibe twaragenda muri Kongo tujabutse tugahura n'ingorane nyinshi zimwe ziteye ubwoba. Rero AFRABU imaze kuza yegeranije abadamu bashika 100 baza kutwigisha ukurusha kwifata n'ukurusha gukora igihugu kugira urudandaza ruto turukoreremwo mu nzira nziza kandi tujabuka ahantu hazwi n'amategeko. Nibo baza baratwigisha ukuntu gukorera igihugu ukuntu kujabuka ku mupaka tukwije n'ibintu bisaba n'amategeko. Turabigenderamwo n'ubu turacarimwo turabigenderamwo nukuri AFRABU yaratumariye ikintu kinini cyane muri zone Gatumba. Mu ngo rero zishika 60 zigishijwe zisanzwe zirimwo abakenyezi bakora urudandaza ndengambibe 14 nizo zimaze gutogwa nk'iza karorero.